Murakoze. Nitwa Eline Ben Nibigira, nkaba nkorera ikinyamakuru Yaga. Ikibazo ca mbere ndeka ndakibaze umushikiranganje ajejwe ubutungane. Umugambwe CNL uramazemwo igihe kitari gito mu matati. Ivyo vyatumye abahoze bawurongoye kwisonga hari agatongo basabitwara mu butungane kugira bikunde basubire ku urongozi bw'umugambwe, bavuga ko inzego zihari zagiyeho bidakurikije amategeko. Ubuheruka umugwi witwaye warasohoye urwandiko usaba ko urubanza ruburanishwa mw'idonido. Inyuma y'imyaka 2 kubera ko urubanza nomero RAP 68 rutaburanishwa, ko hari n'abatanguye kwicura ko ushobora kuba ari umukenyuro wo kubuza agatogwasa kwitaba amatora y'umukuru w'igihugu 2027. Ikibazo kigira kabiri ndacerekeza ku mushikiranganje ajejwe imigenderanire. Twarabonye urwandiko rw'umushikiranganje w'imigenderanire rutuma ko umuserukizi w'u Burundi mu Faransa, ibindi bihugu vya Buraya hamwe n'ishiramwe mpuzamakungu ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa OIF, mushikiranganje yatumwe ko kubera iki inyuma y'amezi 3 gusa ashinzwe ayo mabanga. Hari n'abatanguye kuvuga ko yambaye iceye mu kwimenyekanisha ku urongoye OIF no musa n'umunyarwandakazi. Mubivuga kwiki? Murakoze nyakubahwa mumenyesha makuru kuri ico kibazo mubajije. Nivyo nyine cyubahiro umukuru w'igihugu cacu yarakoresheje inama abegwa n'amatora bose, harimwo abanyamigambwe, abarongoye imigambwe, abo abikorera utwabo, abaserukira societe civile n'abandi. Iyo nama ikaba yabaye kwigenekerezo rya 15 Rusama umwaka wa 2026. Muri iyo nama rero hari hitabwimwo abanyamigambwe bose, harapfundiswe ingingo kugira ngo itora twimirije ryo mu 2027 rizobe atagatosi karimwo. Cyari naco civugo ciyo nama, gutegura amatora azira agatosi yo mu 2027. Muri izo ngingo rero zafundiswe harimwo iziraba intwaro. Izo rero zikaba zaratanguye gushigwa mu ngiro. Izo ngingo zose rero zapfundiswe nabo bari muri iyo nama bari kumwe bose, yafashwe nk'urupapuro rw'inzira kuri bose. Kuba rero hari uvuga ati ibyapfundiswe hajya ukunuku, yari kubivugiraho nyene. Ibyapfundiswe rero bimaze kwemezwa n'abantu bari mu nama, ikiba gisigaye nuko abavyiyemeje babishira mu ngiro. Ku ruhande rero rw'intwaro, ibituraba twaciye dutangura kubishira mu ngiro, kuko kwigenekerezo rya 21 uko kwezi nyene kwa Rusama twaciye dukoresha inama bahura amatari na bamusanteri barongoye amakomine yose igihugu cacu, ndetse tukaba twayikoresheje turi kumwe n'abagize umugwi w'igihugu wigenga rije gutunganya amatora, aho twari ko turarabira hamwe ingingo zerekeye intwaro, na cyane ingingo yari yafatiwemo yuko intwaro yogira uruhara mu itora ryo mu 2027, kuko abari muri iyo nama baragaragaje yuko mu matora yabaye asanga amatora bayahebera seni n'abanyamigambwe, ariko abajejwe intwaro ntibagire mu ruhara. Ari naco gituma rero bacafata ingingo ko mu itora ryo mu 2027 muri baja mu mugwi
wo ku ntara ujejwe gutunganya amatora sepi no mu mugwi wo muri komine ya twita sesi eka no ku biro by'amatora baba bari kuri biro de vote aho bamwo abaserukiye intwaro. Abo rero muri iyo nama yahuje bamusanire nawe. Ego murakoze cyane ngo mashimire umunyamakuru Nibere yabajije ico kibazo. Hanyuma imbere yuko nishura nagomba mbanze ntanga umuco cyane no ku bibazo biza gukwirikira. Igisata ca diplomasi burya ni gisata gifise ico ciharije ku buryo ngira ngo ibintu bimwe les gestes ziba zibaye zikozwe pose usanga zigora abantu benshi kugira bazitahure. Iki gisata kigoye kubera gikorera mu bintu bihambaye cyane, ce qu'on appelle les paramètres lourds de la galaxie. Tuvuge mu kirundi mushikiranganje niho sawa. Hanyuma kenshi rero abantu bafatira ku tuntu duke babonye two hejuru. Ico abantu ibintu biboneka n'ingoga ku maso, kuvuga ce qui semble être les évidences canke ama-apparence ibintu mubonye gutyo, ariko kenshi abantu baca bihenda rero. Ufatiye kuri ivyo bintu ubonye gutyo ugaca ugira des conclusions, kenshi usanga wihenze rwose. Mu bijanye n'intwaro, iyo umukoresha ahamagaye umukozi wiwe ati mwico ndakubwira, ivyo ni ibintu bisanzwe cyane. Simbona rero igituma abantu baca babona umenga ni ikintu gihambaye cyakozwe kidasanzwe cyakozwe. Ngira ngo bafatira kuri ivyo bavuze userukira OIF. Aha nagomba amenyesha yuko iyo organisation ibifise ikibazo n'u Burundi canke uyitwara afise ikibazo n'u Burundi, uwo userukira Burundi mu Faransa, kuko OIF iri mu byo mu mashira hamwe n'ibihugu userukira Burundi mu Faransa araba. Ico gihe rero iyo vyaba ari uko nta wirirwa aramurongikayo kubera yabona ko yoba ibibazo. Aha rero nukuvuga yuko ivyo bafatiye ko nta sano na kimwe ntaho bifatiye, ni vya bindi abantu babona akantu gatoyi bagasimbira ko bagaca bavuga ibintu usanga ataho bihuriye. Murumva rero kubona uwo muntu, ngira ngo ababivuze uwo mumenyesha makuru yabonye ikete ngene ryanditse yosubiramwe akaraba neza, nta kintu kidasanzwe kirimo. Murakoze. Imbere yuko tuja ku bindi bibazo, dusabe abariko baradufasha bagenzi bacu babe baratuzanira abene gihugu batonde ku mamikro bashika nka 10 kugira ngo nabo umwanya wabo usa n'uwageze bace batangura kubaza ibibazo. Ubu tugeze ku kibazo c'ubitwa Jeanne yakibajije umushikiranganje wa mbere kijanye n'igitoro. Yabajije ati imyaka 5 iraheze Burundi buri muri zuguru y'igitoro, ati mbega ntimworeka igitoro kikadandazwa n'uwo ari we wese ushaka kukizana wese akakizana. Murakoze mubaho mumenyesha makuru, twongere kandi dushimire no mumenyesha makuru Jeanne yabajije iki kibazo c'igitoro. Ati haracigihe kinini igitoro ari zuguru, tene ntitworeka abashaka kukizana bose bakakizana. Nivyo haraciye igihe kinini igitoro aho kitaboneka bikwiye, kandi tuvuga ko byavuye ku bintu byinshi. Ubwa mbere nuko ugiye kuraba ku isi nzima hagiye haraba ibibazo bitari bike bigatuma ivy'igitoro bigorana, ari naco gituma usanga atari n'u Burundi gusa
ryari nari muri Ethiopia hari mirongo miremire cyane nabo nyene ico kibazo kirahari kubera ibi by'intambara ziri hagati ya Amerika na Iran na Israel. Hakaba kandi nuko igitoro tudasanzwe tuciyimburira ngo tubikore uko dushaka. Mugabo yavuze ati ntitwobwira bose ababishoboye bakakizana. Ababishoboye kugira bashobore kukizana n'ubu wo bishobora yokizana nta ngorane zihari. Ikibazo kica kihaba baca bakubwira bati none turaza tukigurishe ku 4,000 atahandi hirya hakurya kigugwa hafi 8,000. Aho rero nubu hari abo twaretse barabizana muraraba nk'amashira hamwe aya ya mpuzamakungu arafise abo bakorana babazanira ibitoro, si Sopebu yonyene bazanira ibitoro. Rero urwo ruhusha rurahari barashobora kugenda bakabizanira bene gihugu, ivyo nta ngorane. Nuko twabonye kandi murazi yuko ubuzima buca buza burazimba igihe igitoro coduga, kuko nivyo kugira ibi twita liberalisation vyosaba yuko tuca tukiduza nkuko ahandi bimeze, kikaja nko ku 6,000 canke 7 tugereranije no mu karere canke nuko kigugwa. Rero ivyo vyose nibisaba kubanza kwitondekwa. Rero biriko birigwa mugabo kandi tubandanya dusaba yuko twogwiza cane turavye ibibazo biri kw'isi nibijanye n'ibitoro. Tubandanya dusaba yuko abantu bo baza baragura imiduga ikoreshwa n'umuyaga nkuba canke ahari umuyaga nkuba ibi vy'insyo bagakoresha izikoreshwa umuyaga nkuba. Ari naco gituma haraciye igihe imodoka zikoresha umuyaga nkuba zinjira atakori zirishe, ndetse uno mwaka hoho twifuza yuko harimo n'ubwoko bw'imodokari tutosubira kwemerera ko zinjira atari zikoreshwa umuyaga nkuba, kugira koko ikoreshwa ry'igitoro ribe rike biheze vyorohe. Ikindi twogenda tuvuga uko Uburundi butera imbere niko igitoro gikenegwa kiba cinshi, ni nka kujya kwifumbire kiba cinshi. Murabona uno musi usanga ikomine ifise imiduga myinshi, amamoto yoyo aya mapikipiki ku mitumba yose uko abantu batera imbere bafise amapikipiki. Kera ntivyaruko. Rero hari bimwe twama duhamagarira abantu kugwiza umwimbu, ntivyagiye na rimwe birajana no kugwiza umwimbu dushobora gushora hanze ngo bize biraheza bidusahiriza kuvyo natwe dukura hanze. Ivyo vyose rero ni bibazo leta na cyane urwego shingwa bikogwa duheza tugahangana, mugabo tugavuga duti reka dukore ibi vyose y'ikibazo kije haba hasigaye guhangana naco hanyuma kigatorerwa inyishu. Kuri iki kibazo muvuze y'imodokari zitanywa igitoro zikoresha umuyaga nkuba, ko tubona igihugu c'u Burundi kirimo ingorane z'umuyaga nkuba, buryo uzohava ucuboneka leta izobishiramo inguvu kugira ngo ntibihinduke. Umuyaga nkuba wo gukoresha ku modokari si umuyaga nkuba mwinshi, oya kweri uroroshe. Niyo bishitse ukagenda ahatari umuyaga nkuba, igihugu c'u Burundi kiracari gito, ni gito nako. Uragenda ukagaruka ugashikira ahari umuyaga nkuba, hanyuma ugasubira ugashiramwo uwundi mucanwa, hanyuma ukabandanya bikagenda neza nta kibazo.
nta kibazo bizotera. murakoze reka imbere yuko twakira bene gihugu tubanze duheraheze n'ibibazo bya Jeanne hasigaye kimwe kiri mu bushikiranganje bujeje ubudandaji yabajije ibijanye n'ibinyobwa bya Brarudi ati Brarudi gumisohora ibinyobwa bishasha atariko hari n'ivya kera abarundi bakunda byabaye amazima yongo mbega bigenda gute Brarudi igume izana ibintu bishasha ivyo abarundi bakunda bikabura hama twibutse abene gihugu bari ku mirongo ko babaza ibibazo rusangi abafite ibibazo bisangije baca babereka abahanuzi batandukanye bo mu biro by'umukuru w'igihugu babumviriza umushikiranganje yajeje ubudandaji aduge kwijambo hama tubibutse kandi mudutunge muze muri dondora kugira ngo abene gihugu batwumviriza baze baramenya uri ko aravuga. Ego murakoze subire nkenguruke ku kibazo cyabajijwe. Brarudi ego imaze iminsi isohora ibinyobwa bishasha. Mushikiranganje mwidondore baze baramenya uri ko aravuga. Ego murakoze naje nitwa Hassan Kibeya nkaba ndumushikiranganje ajejwe amasoko ntanganguvu ubutari n'agataka amahinguriro ubudandaji n'ingenzi. Yanche nishura ku kibazo cyabajijwe n'umumenyesha makuru Jeanne akeneye umuco kubijanye n'uko Brarudi iguma ihingura ibinyobwa bishasha akibaza ikibazo c'uko ari ukwibagiza ibi vya kera abarundi basanzwe bahurumbira. Ego Brarudi nishira hamwe risanzwe risahiriza cane mu butunzi bw'igihugu kandi mu ntumbero yo kwiyubura canke guteza imbere ishira hamwe irakora ubushakashatsi mbere ikanabona yuko hakenewe n'ibindi binyobwa bishasha bishobora kuza ku masoko kandi ivyo binyobwa muri rusangi navyo nyene birahurumbirwa n'abene gihugu. Umuco ngira ntange nuko ibinyobwa byose birakogwa yaba ivya kera yaba bishasha byose turabisanga ku masoko. Ikibazo conyene gihari nuko no munsi murazi neza yuko bigora kubironka ku mwanya ivyo navyo rero bikaca bituma bagabanya guhingura ivyo binyobwa vya kera kubera ko byinshi muri vyo ivyankenegwa biva hanze. Ariko rero turakenguruka ishirahamwe Brarudi kubera ko yafashe ingingo yo guhingura ibinyobwa byinshi ikoresheje ivyo twimbura ngaha mu gihugu. Nk'akarorero inzoga nyinshi ubunye Brarudi ikoresha ihingura ikoresha ivyankenegwa usanga biva mu vyo twimbura ngaha mu Burundi. Mwana agomba usanga ibinyobwa byinshi byahora byarabuze haciye amezi ubunye ubisanga ku masoko biraboneka. Ahanini ni ibinyobwa biri mu mugwi w'ibinyobwa bitarimwo umwambiro izi twita amafanta nizo usanga zimwe zimwe barashizemwo umugwi yaya ma Fanta Zero canke Coca Zero canke Sprite Zero. Ibi navyo babikoze kugira ngo abene gihugu bamwe usanga batanwa ibinyobwa biri mu isukari nyinshi nabo nyene bashoboye kuronka ibinyobwa bashobora kwihereza. Muravye ibinyobwa vya kera nibi biriko birasohoka ubu hari vyigwa muri akora abarundi barabikunda. Uno munsi turavye ukungene ivyo binyobwa bisohoka cane cane izi binyobwa biheruka gusohoka ibi bishasha biranyobwa ku murindi munini ya mbere usanga Brarudi uno munsi yipfuza kuduza umwimbu w'ivyo binyobwa ku guhera mu kwezi kwa kwindwi uno mwaka bagira baduze umwimbu cane cane ibinyobwa bishasha bihingurwa hakoresheje ivyankenegwa twimbura ngaha mu Burundi. Kubera iki? Kubera ko basanze abarundi babikunda kandi bisohoka ku murindi munini. Ibi navyo rero biratuma bisahiriza ubutunzi bw'igihugu kandi bikanateza imbere ishira hamwe.
ariko muvuga ko bagomba gukoresha cyane cyane ibitegwa twirimira hano iwacu kenshi ibinyobwa bishasha bisohoka byadugije ibeyi abanywanyi hari aho bagira bati n'uburyo bw'uko Braludi kigomba kuduza ibeyi hama leta ntigire icyo bivuzeko. Ibiciro by'ibinyobwa mu bisanzwe Braludi siyo ibishinga bishingwa na leta kandi niyo ibinyobwa igiciro cy'ibinyobwa kigiye habona nuko tuba twavuganye kandi twumvikanye ku giciro ciza. Abene igihugu rero hari ibinyobwa bitandukanye, hari ibinyobwa usanga bikoreshwa ivyankenegwa twimbura ngaha mu Burundi n'ibindi usanga ivyankenegwa tubikura hanze y'igihugu. Umugwi w'ibinyobwa usanga ivyankenegwa tubikura hanze y'igihugu rimwe rimwe birasaba ko igiciro kiduzwa kuko usanga no ku masoko mpuzamakungu ivyo vyankenegwa biba vyadugije ibiciro, ariko muri rusangi ku binyobwa bihingurwa hakoreshejwe ivyankenegwa twimbura ngaha mu Burundi igiciro kiragereranye kandi twisunga n'urugero rw'iduza ry'ibiciro muri rusangi by'ibidandazwa ngaha mu Burundi aho nk'akarorero ku mugwi w'ikinyobwa nkaze nk'akarorero nka Primus Jojo ntikigeze kiduzwa cyane kubera ko n'ikinyobwa ahanini turavye ivyankenegwa bikoreshwa kugira ngo gihingurwe biva ngaha mu Burundi, ariko kubijanye n'uwo mugwi w'ibinyobwa usanga ivyankenegwa byinshi canke byose bisaba yuko babikura hanze, ivyo n'ubundi turaraba ukungene igiciro kiduzwa mugabo bigiranije kugira ngo umwene gihugu abene gihugu babandanye babironka.